mu bisanzwe umurimyi niwe yabwirizwa kuba umugwizatunga, ariko tubiravye mu bihugu vya Afrika siko bimeze, usanga cane cane nk'ingaha iwacu mu Burundi usanga vy'ukuri umurimyi atari umugwizatunga. Nico bituma rero twifuza yuko uyu murimyi avugwa hano urugero rwa koperative tumaze gushikana uno mwanya tumaze gushikana amahegitari 10 ayo ariko ararimya kugira ngo duce kuri rya hangiro ry'umurundi ahaza umurundi aguwe neza. Tugiye gutanguza microfinance yitiriwe NIMAC, microfinance agricole Kibonobono. Ubu rero tugiye gushiraho microfinance izoherekeza abarimyi mu Burundi, abarimyi bose cyangwa ibiki bose. Ndakubwira ingero zizokora n'abarimyi kuko ni projet zibiri mu nyumve neza. Yes, nuko munkundire kandi nongere ndabaramutse ndabaha ikaze kuri Fulgence Maker. Ndabashimire mwege mwakanze subscribe namwe muturayikora mu bikore maze mukomeze gusangiza inshuti n'abagenzi ibiganiro inkuru n'amakuru tubashikiriza uko bukeye nuko bwije. Nimwe kandi kumugarukana muramumenyereye, tumaze gukorana ibiganiro bitari bike, tumaze kujana hatari hake mu burimyi bw'ikibonobono. Mwarumvise byinshi, abatararaba video twakoze bagende bazerega ngo tore gutahura mbega uyu mugambi w'ikibonobono uhagaze gute. Niwe aserukiye koperative yitwa Kibonobono Oil, yitwa David Tuyisabe. Ariko reka siningana ijambo ndamwakira ndamuha ikaze maze dukomeze kuganira. David, tumaze kuba inshuti n'abagenzi, twese turabarundi, hano hamaze kuba mu rugo, ndaguha ikaze kandi. Ego murakoze, ndabashimiye nongera nshimira n'abariko baradukurikirana. Ndashimiye Fulgence Maker ko mwasubiye kugaruka, ndashimiye na cameraman Ivra ataboneka, ndashimiye abariko baradukurikirana, abagiye badukurikirana, abaturondeye n'abataraturondera, bagize commentaire ku biganiro vyacu bitandukanye tugenda dukora. Nino musi rero turi hano neza, Imana turatera intambwe mu byo kurima ikibonobono mu Burundi. Turi hano kumbure ngo kugira ngo twishure ibibazo byanyu mushobora kuba mufise, natwe tutange message tumenyeshe abariko baradukurikirana aho ibikorwa bigeze, kugira ngo n'uwoba yaragize amakenga canke utarabitahura neza ashize kubitahura vyimbitse kabisa. David, uramaze kutubwira ibitari bike, ariko hari abantu benshi bataratahura neza mbega Kibonobono Oil ni bande, ibintu byanyu bimeze gute, uyu munsi bigeze hehe? Murakoze cyane, ngerageje kwishura kuri ibyo bibazo. Kibonobono Oil turi bande? Twebwe turi abarimyi badandaza. Mvuge ko Kibonobono Oil turi abarimyi b'abadandaza. Hanyuma murabagira ati ibikorwa byanyu bigeze hehe? Ubwa mbere twapanguye tuvuga umugambi wo kurima ikibonobono. Ibiganiro by'ubwa mbere byose tukaba tumaze iminsi dukora, twari kugira ngo kumbure abantu bamenye ikibonobono icarico, basigurire akamaro kaco, babwire ibivamwo kugira ngo babanze babimenye. Nibaza ko ivyo twarabikoze, abatari bake barabisomye n'abandi batari bake barabiravye kuri internet kabisa. Rero no musi turi hano turiko turabandanya uno mugambi ku muvuduko udasanzwe. Hanyuma ico twifuza umurimyi kubona umurundi ahaze, umurundi aguwe neza kabisa. Uyu murundi rero avugwa ngaha ni umurimyi kubera mu bisanzwe umurimyi niwe yabwirizwa kuba umugwizatunga, ariko tubiravye mu bihugu vya Afrika siko bimeze, usanga cane cane nk'ingaha iwacu mu Burundi usanga vy'ukuri umurimyi atari umugwizatunga kabisa. Nico bituma rero twifuza yuko uyu murimyi avugwa hano niwe jewe niwe mugenzanje turi kumwe, twifuza kurima
kugira ngo duhage hanyuma ibirenze ko duca tubishora tubidandaza mbere habonetse umusesekara duce tuwuhingura tuwubike uhinguye hama tubushize kwiryohererwa ikintu ca mbere rero ngaha tugamije ni guhaga n'inoti n'amafaranga turayakeneye birumvikana yuko intumbero nyamukuru ari kugira ngo abarundi bashobore kwijukira ikibono n'abakirime baronke amafaranga twese turonke icyo dushyira ku mufuko n'icyo dufungura ariko none hari abantu benshi bataratahura uko umugambi wubatse neza na neza mbega umugambi wanyu wubatse gute murakoze bisanzwe nk'uko niko ndabivuga cyangwa uko nagiye ndabivuga biriya bintu byose twagiye dusigura biva mu kibonobono ariko byose ntitwaca tubishikira ko rimwe birasaba yuko tubanza kugenda ukebuke n'ubu rero ikintu cya mbere tuva dutangwe gushirira hanze ibiganiro Fulgence rero twarajanye mu Cankuzo bisa abantu bose nabe bashikirije barabibonye yego bavuye tunuguruye koperative nshasha yego ibiro by'abanyacankuzo yego ubu rero iyo biro irakora kandi sinzi ko wibuka dutaha baraciye kuraba itongo rinini hariya amahegitari arenga 3 gatoya burya zari hegitari 5 zari hegitari 5 uvuga 5.4 rero iryo tongo haratanguye kuririma hanyuma twarongeye ko n'ayandi mahegitari menshi gushika ubu urugero rwa koperative tumaze gushikana gushika no mwanya tumaze gushikana amahegitari 10 amahegitari 10 ayo ariko barayarimira hano mu Cankuzo ego hajya ni mu Cankuzo niho twahisemwo reka mbere ngende mvuze hano kantu yari narakoze ikiganiro kuri Niko TV hanyuma muri commentaire mu gitondo nabonye ari umuntu yanditse muri mujama baguma korera mu biganiro kuri affiche y'imprimye ngo natwereka ngo ari mu mirima hanyuma nagiye kumwishura uyu munsi ahantu hari izo hegitari umuntu ariko arabibona neza amafoto turi n'ishyamba turiko turariraba kumbure arabona icemeza yuko twashitse utabibonye neza narabe ikiganiro amavideo yandi ari nashizeko imbere y'iyi araza kubona neza turi kugurura koperative turi mu mirima turi kumwe n'abanyagihugu hari mu ntara ya Cankuzo sinivyo gusa nta mpari za sinivyo gusa kuwa gatanu itarike kuri iyi ndwi iza mu ndwi iza yego ndashobora kubahamagara tugasubira tukajana tugiye i Muyinga ariko turashobora guca no mu Kirundo aho hose tuzoba tugiye kugurura ibikorwa byacu ko twebwe turiko turakora ubu rero priorite icyari cya mbere wari kurima ikibonobono ubu rero ikibonobono Fulgence nawe ko baradukurikirana bose kiko kirarimwa mbere watanze n'abanywanyi bacu bamaze kubaha uburenganzira bwo kurima ngiye mwaza kuri biro mwabonye umuntu yaraje n'akagunira ujya n'uwagize komande y'imbuto hari n'abandi mbonye bavuye gutora imbuto babiri yego turafise imbuto mwazibonye hajya ziriho abamaze rero ko abanywanyi bacu bashoboye kurima ubu baraza mbega ngaho nyene imbuto muziha abamaze kuba abanywanyi ba koperative gusa utari umunywanyi twarabivuze umugambi wacu ugamije dukeneye gukorera hamwe dufise intego nini cyane urazi impamvu akabazo ndagarukanye kuko hari abantu ashobora kuba abonye video ubu nyene ataravye iza mbere nungane ndamutumirira kuraba video twakoranye ngaha ziriko byose birisiguye umuntu abanza kuba umunywanyi abamaze kuba abanywanyi bizeye ibiganiro nyene tubabwira kabisa urabona iyo turiko turavuga ibintu mugaca babajyana n'aba escrow ntibashoboka ariko tumaze kuba turi kumwe n'umugwi w'abantu uno munsi turarenga hafi 150 turiko turakorana bamwe bari muri Amerika abandi bari hehe kandi abatari bake batanguye kurima kabisa nabwo uno munsi rero mwagize neza kuza ngo nebuke n'akaryo no guca amenyesha abantu bose batwara bafise amakoperative amasosiyete amashengero ama-association ikintu cyacyo cyose bo bose bari mu migwi bose bari mu mifashanya kwiteza
kwiteza imbere abo bose bari mu migwi cyane cyane habayemo nk'abantu bari mu burimyi n'ubworozi byodufasha ubu rero nabo nyene nibaze badere binjire babe abanywanyi rero ngire ko uje uri umunywanyi uje uri ushira hamwe nabwo mwandika gusa icegeranyo kitwemerera muraduha umuntu aserukira iryo shira hamwe ryanyu acazana imitahe wewe azana peve iyo peve ca tuyicegeranyo icegeranyo cyo turacakira kaca tugiklasa kaca tukibika amawewe mugabo ca twandika imyidondoro yiwe mu mashine twebwe twandika yuko ari ishirahamwe ariko twandika iryo shirahamwe nimba ari nka twiteza imbere twandika twiteza imbere hanyuma hariya rero tukaca twandika imyidondoro y'uwo muntu bemereye uw'inama yabo yemereye ko ariwe azoyiserukira bazokurikirana ubwo buryo ku izina ry'ishirahamwe abo rero nabo dukeneye ko tubaha imbuto nyinshi bagende barime ikibonobono henshi hashoboka kuko gushika no munsi ndakubwira Fulgence n'abandi baradukurikirana na Ibra byumve tuhagaze neza kandi Ibra narumvise ngo yaraguze imitahe kandi ngo yaje mwibanga ntiyanambwiye ikibabaje n'ubundi wese naze sivyo kandi ushaka wese ko bibibanga nta ngorane rero icyo tuko turakora ni ico ama association aze bose bazi ibyo kuri mu kibonobono gushika no mwanya reka ndakubwira ko atangorane ntabwo dutebejwe n'abantu batariko baraza kugira ngo bakirime ku bwinshi uwo wakirimye wese tuzokimugurira ubu rero duteye ku yindi ntambwe sinzi ko nogira ko intambwe rero duteye ariko imbere y'uko bandanya tuzi yuko umuntu ku giti ciwe yaje aza akagura umutahe ku 600 mbega aba bantu bazoba bari mu migwi y'aba amakoperative cyangwa ayandi mashyirahamwe atandukanye bobo nta mafaranga asabwa kugira ngo bashobore kuza nk'umugwi ngo bagure umutahe wabo twebwe urangahe nabo urakoze twebwe baje ari umugwi nibyo ibyo kuba ari umugwi ibyo ntibituraba cyane tubafata nk'abanywanyi gusa mugabo tuba tuzi ko ari umugwi ibihugu iby'umunywanyi umwe atanga yemerewe gutanga ibyo nabo batanga batanga iyo mitahe nyene 6,000 abamaze kubona yuko ibyo tuko turakora ari byiza gushika no mwanya harageze ku mitahe 500 ya rero nk'umugwi wowo urumva ushobora kuza ukagura n'imitahe 10,000 bisanzwe ko byose ni inyungu zigaruka iwacu kabisa wariko atubwira ati mugeze ku yindi ntambwe iyo ntambwe nayo rero niyo nshaka kutubandanira intambwe tugeze ko rero uhereye ejo ku wa kabiri w'indwi tuzotangura kwakira abanywanyi rero bashasha ba ca kintu twara tuvuga cya microfinance kubera ivyo twebwe dushira imbere muri bya bintu byose biva mu kibonobono ni umwimbu ubwa mbere uwo mwimbu soca tuwusya tuwukoremwo amavuta bya bintu byose biva mu kibonobono dukora n'ifumbire uyu mwanya ifumbire niyo iri ku mwanya wa mbere ntabwo mbere ndababwire umwimbu tuzogura si imbuto zonyene ahubwo n'igiti n'amababi wowe wateye nk'umurima wawe sibyo hanyuma ukabona yuko amababi ari menshi ukwiye kuyagabanya byanga ufise nk'akantu ukeneye kuyirangurira bapfa amababi ukukurire kugira cyangwa uhimbagure kubitajya ku munzani uzoca uzana muri izine tugura inoti ibyo nibyo tuzosya twe tuzobikoramo umwavu kama ubu rero dushikiriye abariko baranyumva bumve ko twuguruye imiryango kandi ko twamaze kubona ibyo kuri mu kibonobono ko atangora byo bihagaze neza ubu ni sawa icyizere kirahari bose icyizere gusa ni ingiro nkuko namudabivuga abantu baramaze kubitahura nkuko twagiye turabashikiriza twebwe cyari kuba ingorane kuri twebwe nuko havuye babirima bakabura iyo babishira ahubwo rero tubasaba ubwo nibazi kugira babirime ibyo tubereke ko aho babishira
hashoboka bakubita inoti rero intambwe rero duteye kugira ngo duce kuri rya hangiro ry'umurundi ahaza umurundi aguwe neza tugiye gutanguza microfinance yitiriwe NIMAC microfinance agricole kibonobono microfinance agricole kibonobono yego microfinance agricole kibonobono gerageje kuvuga mu kirundi microfinance ishigikira canke iherekeza abarimyi rero MAC yoyo ni rya microfinance nyene twari dufise mugabo twari dufise microfinance yitwa kibonobono ariko yari groupement financier kuko yari microfinance yo ku rugero rwa kane abanywanyi rero ubu turi benshi kandi turashoboye ivyo rero vy'urugero rwa kane tugomba tubiveko mwarurenze muri make kubera ko abanywanyi twe turabona ivyo turimwo iyo tuja turahabona ubu rero tugiye gushiraho microfinance izoherekeza abarimyi mu Burundi abarimyi bose canke bose ndakubwira ingero zizokora n'abarimyi kuko ni projet zibiri mu nyumve neza hariho kibonobono oyo hacabaho rero na MAC ubu rero hagiye kubaho MAC microfinance agricole kibonobono ni zibiri kuvuga ku bwacu twasaba yuko umuntu yoba umunywanyi muri kibonobono akongera akacaba n'umunywanyi muri MAC ati gute kubera hose ni inyungu gusa urabona muri kibonobono ni projet ho hari amaprojet hari ivyo kurima hariyo guhingura harimo ubudandaji harimo n'ibindi vyinshi muri kibonobono nyumve neza ariko MAC nayo niho amafaranga ufate nk'umuntu yarimye abarimyi bacu bose n'abakozi bacu bose ikintu icyo ari cyo cyose cy'iwacu kijanye no guhererekerana ihererekerana ry'ifaranga transaction kizobera muri microfinance y'iwacu yitwa MAC rero usanzwe uri umunywanyi muri kibonobono ukaba uri n'umunywanyi muri MAC ahanyene ngireko umunywanyi muri kibonobono atanga amafaranga 6,000 urabizi niyo mitaka mugabo MAC kubera ko azoba ari microfinance nini yo ku rugero rwa mbere premiere category abariko baranyumviriza bazi ibyo ama microfinance bashobora byumva ni twifuza yuko izoba ari imwe mu ma microfinance manini muri kino gihugu twebwe turafise projet bisaba abarimyi benshi cyane umuntu yumva agomba kuza kuinvestisa rero muri microfinance yumva yuko atari microfinance isanzwe kuko ni microfinance isanzwe ifise abakiriya isanzwe ifise abanywanyi kandi abanywanyi bari mu gihugu cyose kubera umuntu twabanje kumugira umunywanyi amaze kuba ari umunywanyi muri MAC kuvuga acengera kandi akaba n'umunywanyi muri koperative ari umunywanyi muri koperative kibonobono oya akaba n'umunywanyi muri microfinance kuvuga arimye ashoye twe tuzomuhembera muri MAC niba zo bari uje kugura iki reka ivyo cyane bivuga gatoya ni muri MAC byumvikana neza yuko niyo abarimyi barimye bagashora ari ku bwinshi ari nka benshi mukabona uyu munsi ntibishobora gukunda baca mubandika ikimubaharese baca bagenda muri microfinance babaha amafaranga nta muntu uzohemba mu maboko yoya ari muri MAC uzoshora bamuha urupapuro rwemeza ko washoye n'ibyo washoye n'ibiharuro byose bitunganye ugatwara akaresi cyangwa akaborobero muri MAC baca bamuhereza umufungo baca yitahira yego nicyo gituma twasaba ariko baradukurikirana usanzwe uri umunywanyi ngaha ukaba uri umunywanyi nini uzoronkamwo inyungu nini uzoronkamwo inyungu ku mpande zose kuko uri umunywanyi ngaha uri umurimyi wacu ukanka kuja ino tuzoya gukata urumva urazi ko muri banki urugura konte hari amahera bagukata byumvikana rero hagati aho nyine cyo tubwira akarusho ka microfinance ku banywanyi n'akahe ku batari abanywanyi bahombiki urakoze cyane ubwa mbere akarusho ka microfinance rero nuzi ko microfinance yunguka mu gihe rero yunguka ino azogaburana
hanyuma ari no ngaha agaburane byose bibe byiwiwe bivuze ko mu gihe yemeye kuba umurimyi gusa mugabo ntiyigore ngo aje muri make gusa make birazimvye gatoya ndaza kubivuga ntaje muri make urumva ino azohora abinjiriza amahera gusa mbwa nawe nyene ntajemo nico gituma twashaka yuko ari bikunda nk'abanywanyi bacu bose twese ivyo turavyumviye byose tuvyumva kumwe abo nyene barenga 150 sivyo bose bategerezwa kujaho wose nari guhabura ndakubaza ngo mbega ngo mu kibonobono gusa ariko namaze kumva yuko hambavu y'amasabune akaza kuburimyi bw'ikibonobono n'ibindi bintu bigiye kudoza birahingurwa bivuye mu kibonobono nk'ifumbire yo kumva yuko ari vuba cyane n'ibindi bitandukanye tugiye tuzobashaka ko uko iminsi izoza iragenda twamaze gushika muri microfinance y'abarimyi yegukira kibonobono oil. Mbega none muri koperative turumva ibiciro bitwemerera kuja muri kibonobono oil kugira ngo umuntu ashobore rero kugira umutahe muri microfinance nawe bica bigenda gute bisaba ko abanza kuba muri kibonobono canke n'undi wo hanze aremerera ku bwacu ndabisigura nakubwiye ubwa mbere kuja muri microfinance agricole kibonobono bisaba umutahe w'ibihumbi 250 umutahe umwe n'ibihumbi 250 action imwe umutahe umwe n'ibihumbi 250 ibihumbi 250 birihirwa muri konte ya bankobu muri konte ya mark iri muri bankobu yonyene no kuba ari hanze bibaza yuko abaza kutwandikira baza bakeneye kuriha misi yose hama hariko nimero kuri commentaire ya mbere murabe ngaho oye niyo nimero ya David irimwo canke nimero mushobora kubaza ko mukeneye kubaza ije muri ibijanye na kibonobono oil murumva ko muhagiye kuja ko na microfinance kubarimyi byose iyi nimero mubona muri commentaire ya mbere canke muri description ya video itangura ni iyo mushobora kwandikamo hanyuma bakabafasha turashobora kubandanya rero nakubwiye byo kurima ikibonobono ubu ni sawa turashimira cyane abaje kugura imitahe turabashimira rwose babyumve ko tubashimira ariko kandi n'abashaka kubandanya baza kugura imitahe byo kurima ni sawa rero microfinance navuze microfinance iyo ikizokora izokora gutya ni gute izokorana na kibonobono ni gute izokorana n'umunywanyi w'umurimyi asanzwe ari muri kibonobono kuko byumve neza muri kibonobono hari imigambi y'uburimyi dukora izina rya kibonobono oil hariho rero n'abarimyi baba bafise ubushobozi bwo kwirimira ku giti cyabo bari muri kibonobono oil rero kubera ko umurimyi w'uburundi nakubwiye niwe muri apana mu Burundi gusa umurimyi mu bisanzwe nawe tuvuga ko umugwiza atunga kabisa mugabo aho iwacu siko bimeze nicyo gituma iyo umuntu akeneye kurima cyangwa reka ndavuga no korora kenshi birajana iyo akeneye kurima arashobora kuba afise itongo mugabo akabura uburyo bwo kuririma nicyo gituma cyangwa ubwo buryo yaburonka agaca akoresha yasuka ugasanga aracerewe ugasanga umwimbu ubaye muto arimye gato ariko kibonobono oyo ifatanije na mark tuzokora gute tugiye hazocagurwa amamashini arima benshi baba diaspora bamaze kuyatwemerera Imana ibahezagira hazoca haza amamashini arima hanyuma we rero dufate uri wowe Fulgence uraje uzanye itongo ryawe uratweretse nk'hegitari hariya iwanyu ku Gatumba uraje uri kumwe na Ibra uri kumwe na Ntuzeye sivyo ugasanga muratweretse nk'ahantu hari nk'hegitari 10 karorero mugabo hari hagufi na hagufi rero icyo tuzokora muri market muri kibonobono oyo hazoba hari abahinga icyo tuzogufasha wowe uzozutwereke ko iryo tombo ari igiwawe hanyuma tumaze kubona iryo tombo by'ukuri ari igiwawe ubifitiye uburenganzira ukatubwira ko ushaka kuririma uzocuza ce tuguha uburyo tuzoguha buzomeze gutya muri kibonobono tuzoba duhingura amafumbire
yose kama ifumbire kama muri kibonobono vuba tuzoba duhingura imiti ipompa ibiterwa by'ubwoko bwose by'ubwoko bwose tuzokora ifumbire kama twongera tube duhingura n'imiti ipompa ibiterwa uje rero twebwe ca tuguha abahinga tuzokora n'amalaboratware rero abo twatanguye kuvugana mu bihugu bibanye ngaha bafise amalaboratware sivyo tuzobanza tugende dutorere iryavu mu itongo ryawe barijane muri laboratware baripime hama baripimye babone hano hantu hoterwa amateke canke hoterwa ibiharage akarorero hanyuma babonye igiterwa rero kihaterwa muri kibonobono oyo wewe Fulgence bazoca bagufasha bagupangire bakugirire bije baguharurire gitevi ivyokenerwa byose baguharurire ivyokenerwa hanyuma kibonobono oyo izociza aho hantu ipime irabe ko hoboneka amazi kuko turabishoboye reka ndabibabwire gushika ubu cyo gituma na make yaje nta hantu tubona hashoboka mfate nk'hariya mu Cankuzo tuko turarimira urashobora gusanga ahantu hari nk'hegitari 10 zifatanye hatarigira harimo nta hantu rero haba hameze gutyo twebwe iyi make icije gukemura ifatikanije na kibonobono oyo ni kugwisha imvura je nakuze numva batubwira ngo systeme d'irrigation ibintu byo kuvomera urabona mu bisanzwe manze uvuge kano kantu abarundi bakora bimviriza mu nyumve neza kandi mu ntahure urabona mu Kiswahili bavuga ngo kinga ni bora kuliko tiba kabisa kinga ni bora kuliko tiba urukingo ni gwiza gusumbya umuti urakoze tumaze kubona ko ikibazo kije ni byiza ko tuba turiga ingene ico kibazo tugikinga gusumbaho ko tuje kurondera umuti ikibazo camaze gutera nk'ubu nta murundi n'umwe yohengeshanya yuko atariko harabaho ihindagurika ry'ibihe twese turabibona uko biri kose nta murundi n'umwe yohakana yuko abarundi batera bagwira rero tugumye turindiriye yuko tuzoronka umwimbu w'ivyo turya dukoreye ku gihe c'imvura tugakoresha sezo imwe imvura tukaguma tuyirindiriye biraje twateye tukaguma tuyirindiriye akaba ari yidupangira ubu rero harageze aho ibyo kuguma twiteze ngo ikirere kidupangire gahunda canke orere yo kurima ivyo ntiturekana navyo kabisa Uburundi ejo twaravuganye no muhinga aba hanze gato ico gihugu sindakivuga umuplamba umuplombier akomeye anavyigisha kuri hariya muri ico gihugu yiteze kuza sivyo kugira ngo aterere turi kumwe muri kibonobono yiteze kuza kugira ngo aterere yarambiye ati birateye isoni birababaje nakamaramaza kubona aho iwacu paradizo Eden yigendera ngaho ikikujwe n'amazi yarambajije ati David hari ibirometero 10 wogenda utarahura n'umugezi oya ntawuhari rero bumve yuko abahinga bariteguye ibindi ko ndavuga tugiye kuza kugwisha imvura twaje rero nkahaje tuko turema mu Cankuzo tuca dupima turabe ahantu twokura amazi je narabonye iryo shirahamwe amazi water ariko ukuntu kwanza hanameze turavye aho igende mu Cankuzo iri hoho ni haruguru y'umwonga kubiri kose naho turibaza ko amazi ajya azokura kuko hepfo bariho umwonga uvamwo amazi hajyaho biroroshe ahubwo ahantu ari kure y'umwonga naho vyogenda gute hariho sinzi ko wabonye Imana imuhezagire umuvyeyi wacu Mujama hariho projet y'amazi water amazi water jewe ahantu mba mu Kanyosha hariho ibyo harabayeho ujya mu Gara barazanye borone n'uruntu
ruraduza amazi ateye ubwoba Fulgence kabisa ateye ubwoba abarundi benshi barabizi baramaze no kubibona baramaze kubibona baca babitaha byomwe ni aho jewe mba ni tanki burya rutanki bashira rwaratobotse rwaraturitse amazi kubera amazi menshi barayugara ni ku masaha kubera iki ruduza amazi ateye ubwoba rero jewe naramaze kubona tukoranye n'abariya narya n'abahinga tuguma tuvugana bari mu bihugu bitandukanye bashigikiye no mu Uganda si je jenyene bamwe bamubona kuri screen kuri kamera ndi jenyene nahabwo ndi jenyene hari n'abandi benshi bari inyuma kuko birumvikana yuko ni n'ikintu cyiza cyane kuba David yahisemo yuko uyu mugambi atawugaramo ngo ukore wenyine kuko uri umwe ntibikunda ni mpamvu tubabwira ati muze tujye hamwe maze dushobore gukorera hamwe niho dushobora gutera imbere rero tuzoduza hajya aho tubona ari kure tuzoca tupima turabahana amazi tuyakura kuko dushaka yuko tutazosubira kuvuga ngo ni mukumunani ngo ni muci oya wewe rero wowe Fulgence wewe uje ukaduha iryo tongo ari abantu bamvugisha usanga ngo jenda bafite hegitari ngo 40 jenda bafite hegitari 28 rero abo bantu bose bafite amatongo nibaze naho bene gihugu bose nibaze hanyuma cyo batwereka amatongo yabo bazotwereka amatongo yabo hanyuma tuje tubaha ubwo buryo tuzokorana n'abagwiza mbuto bajya bagatabaza n'abajya bagatabaza bajya tuzokorana mutamugatabazi ko mutama we barabizi anyumve hari n'inyigisho nyinshi bagiye barabona komantere narazibonye ndari nyinshi sinzi ko wazisomye neza abantu baragiye barashima ati turabona ko ibikorwa byanyu bimeze neza mutama yubahwe wewe warabonye mujya mwumbati ari yakoze kubakira n'abantu batari bwabona ikibonobono mu masanamu twakoreye kwa Gatabazi barakibonye neza barabona aho ruhagaze rushamitse amashami imbuto hejuru zaramye ari byinshi cyane wa mwumbati nawo barawubonye uriko narawuberetse umwumbati ushobora gupimangira nk'ibiro nk'ijana rukumwe kandi ari ikikoti kimwe urumva ni ibintu bisaba gusa tujya hamwe hanyuma rero batubwiye ko ahatari amazi muzogerageza uburyo mushobora kuyazana mukayashyirako mukayagira gute ariko abarundi n'ubundi bobo twe ntidushyira amakengura bizi twuma twumva ibinabiri ariko turipfuza rero kumenya mbega hambavu byose kibonobono muzohereza muri microfinance no kurima ikibonobono no guhingura ya masabune na bya bitoro na ya mavuta gusa cyane kibonobono oil muzohereza muri kibonobono oil muje muri market bibe birangiriye nga oya twebwe kibonobono oil harimo ibisata 32 ariko ikiri imbere y'ibindi n'uburimyi kuko ntabwo baranda bisigura mu biganiro umuntu ahaze biroroha yuko ashobora kuja kuri YouTube kabisunda David ndiko ndakumviriza ndumva neza yuko yambona akazi batubwira ni vuba cyane twatwayihonya ariko mbabarire gatoya mvuge kano kantu Fulgence rero wewe wazanye utongo ryawe ikintu kimwe tuzoguha ni kuvuga tuja tukuharurira turavuga toke nino tongo ryawe nizotwara amahera angana gutya ukeneye uburyo bungana gutya ukeneye ifumbire ya gutya ukeneye ibintu bingana gutya tuje tukwandikira kibonobono oyo usanzwe uri umunywanyi zoca ikwavariza muri make kwavariza sinzi zoca ikwavariza muri make guhagararira ikubera icabona ikwishingire muri ya microfinance merci zoca ikwishingira muri make hanyuma ugende muri make baca baguha amafaranga ntibazoyaguha ahubwo uzoca ugenda rero muri rya tongo amamashine baguhe imashini ihamenagure mu kanya hanyuma baca bajamo tukoranye n'abagwiza mbuto uca utora amahera hajya ugende hariya ikibonobono barihe imbuto bazizana ndavyo bagenda batere nakubwiye imvura igwa itagwa iribaza twebwe imvura tuzoba tuyigurisha hanyuma umurima ukurikiranwe neza kugeza weze umurima rero weze nawe wawe
kibonobono bazozana imbuto muri make bazane amafaranga yo guhemba abakozi n'iki oya kibonobono wewe wazanye tongo igufasha kuronka uburyo ibyo ndiko ndavuga bazogufasha kuronka imbuto bagufashe kuronka amafaranga yo kugira ngo imashini zize zitunganye itongo ryawe n'abarimyi baze bakore batera imbuto ziteragirwe muri mukurikirano n'imyavu hanyuma utubwiye yuko uwo murima uzoca uba akararo waje bamwe banazanye itongo aho byose bizokwegukira nyenitongo canke hariho ibindi biharuro byo kugira ngo ashobore kwishura bwa buryo bwakoresha umurima ne wanyene itongo kawaida niko vyatezwa kuba umurimyi yabwirizwa gushigikirwa ngabo make ije ije gukemura cya kibazo cyuko Ibra agiye kurima agiye gusaba ingurane baje bamusaba ngo nazane inzu cyangwa parcelle nawe atayafise sinzi ko ngaho nyumva turatahura rero ukatuzanga itongo rya Ibra rigumye ngaho sivyo abuze kubera bamwimye amahera rero mark ni microfinance agricole iherekeza abarimyi umurimyi wese amagitari yose uzoba ufise icyo gusa ko tuzogufasha ni accompagnement ni kuguha abahinga muri kibonobono kugira ngo utazomaramara Hambavu yo kuguha abahinga bakagufasha ngo itongo ryawe canke umurima wawe ukurikiranwe neza, umurima n'ivyatewe byose bica biba ivyawe maze ugashora uhejeje ukariha bya bintu vyakora, inyungu nayo ikaba iyawe. Ndumva muri kibonobono bafadikanije na Mark ibintu bigiye kuzoroha kuko birumvikana neza yuko ku neza y'umurimyi ibintu byose bishobora kugenda neza, ariko none igihe worima bigahomba naho cyoca bigenda gute? Aho naho kandi David yatubwiye yuko atampungenge nimwe kuko ngo umurimyi wewe azoba yashikanye umwimbu yarose uko woba ungana kose, maze rero bakazoca bakomeza kumushigira kugira ahubwo hatoregwe inyishu icyatumye umwimbu atawuronka ku rugero kuko we yavyifuza. Kugira ngo bakomeze kumushigikira ntahombe, ahubwo bazogera gute? Bazokomeza bamushigikire kugira ngo wa murima wiwe ukurikiranwe neza, kumbure ku yindi gihe uzane umwimbu ushimishije yipfuza. Ndabibutse neza yuko aha hariho kuza kugufasha kuronka ibikoresho byose byo gutuma itongo ryawe rimwe bikagenda neza, ukaronka imbuto niki amafaranga muri microfinance bakayaguha, no kuvuga yuko kibonobono ikiguhagararira kugira ngo uronke iyo zongurane zose z'ibintu byose bikenewe, aho kugira ngo haze bya bintu byuko umurimyi agenda gusaba ingurane ahantu agashaka bamubwira ngo zana iki. Abantu bazoba bamaze kuba banwanyi ba kibonobono oil canke microfinance agricole kibonobono, ivyo bazoba bamaze kugira iki kubisezerera. Rero urumva yuko baca baguha ibiza kugufasha kuri mitongo ryawe atakintu nakimurinze gusabwa, ahubwo kuba gusa waramaze kuba umunwanyi wimwe muri ibi bisata cooperative kibonobono oil canke microfinance agricole kibonobono, uca uronka uburusho bwose gace biza gutuma itongo ryawe ushobora kuririma atakintu na kimwe kigoye, maze waheza kurima ugashora ukariha ivyakoze, maze inyungu ukagenda n'itongo ryawe risigaye rimeze neza, urumva ugaca wiberaho neza n'umuryango wawe. Ariko kandi Jeff Fulgence Mika nkuko nebasezeraniye nuko ntegerezwa kuzoza ndabaronderera abantu nk'ababwira ngo bashobore kubamenyesha ibintu nk'ibi byinshi. David rero mwavyumvise yuko no ku munsi wa kabiri afise igikorwa kidasanzwe, naco mutunza kugira iki kuguma hagufi kugira ngo muze mwumve ibyavuye muri kibonobono oil. Rero hari ibintu byinshi twebwe ngo tubiheze, ariko ikintu no basaba ni kimwe. Hari ikibazo wumva ufise, fata telefone yawe, waba uri mu makungu canke uri mu Burundi, wandike izi nimero hanyuma umutelefone makenga yose ufise araza kuyakumara. Andika 79 44 ubusa 8 14. Iyo niyo kumuhora wundi wa Econet, ariko n'umuhora wa Limitere hariho 69 48 84 11. Ku bantu mwumva izindi ndimi, fata telefone yawe wandike 79 44 08 14. C'est pour Econet, et pour les Mitel, écrit 69
48 84 11 hanyuma uce ubaza ikibazo cawe cyose ufise kubijanye na microfinance agricole kibonobono hamwe na cooperative kibonobono oil. Ico mutumirirwa no gushyiramo imitayo kugira ngo uburimyi n'ibi bintu byose nduheje kubabwira muri kino kiganiro bigende neza. Jewe nitwa Fulgence Mika, kana subscribe usangize kino kiganiro inshuti n'abagenzi bawe. Ushobora kumva umengo ibi bintu ntibikugize ariko mugenzi wawe warabikeneye wa muntu we, kanda share ushikane kure ima video nkaya maze duteze imbere abarimyi twiteze imbere maze tujye muri entertainment turyohewe. Ndabashimira mwege mwabanye nanje mwakoze, Imana bahezagire. Behind the camera hari Ibrahim Kapa kugira ngo amasanamu yose mwabonye aze ameze neza.